cyane tuba twabwiye ko tubafitiye undi mutumire kandi yari surprise mu bo twari twababwiye ko tuza kwakira ntiyarimwo ariko twe twatewe iteka no kugenderwa nawe amaca tuvuga ati reka tumusabe agenda aramukije abakunzi ba BTV na cancana bariko baradukurikirana turagoye ikaze pasteur. Murakoze cyane ndaramukije abakunzi ba BTV twese turi mu bakunzi ba BTV rero bari akaryo keza canke iteka gushobora kuba ndi muri studio za BTV muri uyu mwanya kugira ngo nshobore kubaramutsa kandi ashobore kuba yagira kumbure kuri bimwe byo turiko turakora muri kino gihe. Mumeze neza ariko meze neza cyane muri Oasis ni sawa? Oasis meze neza cyane gose. Bamwita Pasteur Dieudonné Nahimana hariho ni DNF kubera hariho Foundation sivyo ako hari kandi hariho na New Generation nivyo barakuzi cyane ariko hajya ukubwiye widondore mu misoga na 30 widondora gute kufite amatitre menshi hariho na titre ya president ni byinshi cyane. Rakoze bo je ubwabreho nidondoye nitwa Nahimana Dieudonné nkuko mwamaze kwivuga ndumungere mwishengero rya Oasis Christian Center aho tuvuga ko ari kumare batemba urukundo ubuntu n'imibazi biva ku Mana muri mu Kinindo kuri Avenue du Large nkaba natanguje kandi ngasuruka imbere y'amategeko mu hari ubwo kumureza mu ikangoro witwa New Generation nkaba kandi ndongoye entreprise yitwa Ubuntu Agency hamwe na Fondation Dieudonné Nahimana Foundation isanzwe ikora ibikorwa byo kwigisha cyane cyane abantu ibijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi ariko cyane cyane dushira imbere kwerekana abantu babaye imboneza mu gukora ibintu duciye mu kiganiro nka Imboneza Talk Show hariho n'ibindi biganiro n'ibindi bikorwa dusanzwe dukora muri cadre ya DNF cyane cyane gushigikira abantu bakiri bato bagomba gutangura gukora ibintu batarabona ingene babitangura kugira ntibarinde guca mu bintu baruhisha nkuko tubaye ko kera muri kahise niyo majambo make niko noheza nkavuga yego nko mayivuze ndi mu bantu indwi bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kandi nkabashanshoye gutangura ndarangiza neza mahiganwa kandi ndashima ko vyagenze neza. warashize aho intayishize ego kandi gihambaye nuko chief ikintu nyamukuru nuko igihe ufite icyiyumviro ukagishikiriza abantu bakacumva ntikiburi ikintu ciza gifasha kizana rero kumbure naho umva mu bantu ndwateza kuva mu muntu umwe ariko nibaza ko ibyo twateza gukora twabikoze neza naragenze intara zose z'igihugu shikiriye abantu benshi kandi unagiye no mu biharuro urabona ko n'abadutoye nabo nyine atari bake byerekana ko hari abantu bashima imigambi nibaza ko iri kwirafasha no mu bandi bariko bikora bashira mu ngire muri kino gihe. Yego cyane duhagaze kuri no Imboneza Talk Shop niko tumaze imisi tubona novuga ati ukora cyane igitangura yarabana kenshi ariko ubu iba kangahe bari rimwe mu kwezi canke bimeze gute hama Imboneza Talk Shop ni cimviro cavuye hehe ugire ko wishura mbega gutumira abantu kumbure wisungiki niyahe ni giki bifasha abadukwirikirana mu majambo make. Murakoze mu bisanzwe bijanye n'ingene twari twabitunganije yatagiciyemwo nuko Imboneza Talk Show iba kabiri mu kwezi ariko nta dushobora kuyikora gatatu mu kwezi dushobora kuyikora rimwe mu kwezi babivana n'ingene abatumire dukeneye twabaronse ariko dushaka n'imiburiburi bakabiri mu kwezi intumbero nyamukuru niki intumbero ya mbere niyo kugira ngo dushobore kuzana abantu kubona ibishoboka mu Burundi cyo novuga inspirer les gens hari abantu bakavuga ati bon hari ibintu bitazopfa bikunze mu Burundi abantu gushika ha mu Burundi ifo kuja mu mahanga bacancana bakiri bato bakumva yuko ni bagenda mu mahanga ari ibintu bizokunda tugomba kubereka ibintu byakunze mu Burundi abantu babishoboye tukumbure abantu batazi mbwa tukabazana aho bashobora kubabona ico ni cambere cya kabiri tuba tugomba kugira ngo abo bantu bavuge nibiki byabashoboje gushika aho bashitse uko umuntu wese kugira ngo ashobore gutera imbere hari akarangamutima hari ibintu bimufasha ingendo acamwo zimushoboza gushika hahandi yarifuza gushika rero tuba tuvuga tuti reka bibira akabanga abandi cyane cyane abakiri bato ni gute nabo bokwizera ko bashobora gushika aho abo bandi bashitse ubwa gatatu ni kugira ngo kandi tumenyekanishe abantu bicitegererezo murazi iyo igihugu canke abantu batagira abantu barabirako biragora kwibaza gushobora gushika
gushika kure ku ndoto zabo atashobora abashobora kubahanura rero nshengira ko kibazo mabajije twebwe mu kurondera abantu baza mu kiganiro cacu nuko bari abantu bakoze ikintu kibatandukanya n'abandi cyo baba bidistanze mu kintu no kuvuga ashobora kuba ari umuntu ari umunonotsi yakoze ku rugezo ruhanitse ashobora kuba ari umuntu muririmbyi yageze ku rugezo ruhanitse ashobora kuba ari umudandaji yitandukanye ashobora gukora ikintu kidasanzwe ashobora kuba ari umuntu yavumbuye ibintu mu bushakashatsi ashobora kuba ari umumenyesha umuntu wese mugabo yamaze kugira ikintu abantu bavuga tujya irateye intambwe idasanzwe turatuma kubaza rero tuti nirihe banga wewe ujya gushoboje gushikaho woryibira abandi kugira ngo nabo bazoshobore kubafasha gushika kure rero intumbero bari iyo ariko kandi kugira ngo dutere intege n'umuntu yakoze ikintu kumbura atanumuzi ngo amushimire ariko tumukeze tuvuge tuti uyu muntu arakoze ikintu kidasanzwe murabonye ko tunashoboye gutumira watanguje televiziyo yanyu kugira ngo bazivuga tuti babigenjeje gute kugira ngo ushobora gutangura televiziyo tuma dugenda turondera abantu rero bagize ico bakora kidasanzwe kugira ngo babe icitegererezo abandi babigireko kumbure harabaca bibaza ati ku ruhande rw'iwanyu kuko birasaba uburyo kubitegura batumire n'ibindi ku ruhande rw'iwanyu naho muheza mukunguka iki cyane kwagufasha kugira bitanguye kuva kera no muri new generation jawe intumbero yanje mu buzima inyungu ya mbere mfise niyo mbonye umuntu yaribaza ko aranda adashobora gushika mu buzima ashoboye kuhashika kuko kabuye agashobora kuvyumva akabona ko bishoboka rero inyungu hajya ubutunzi bwa mbere kwisi n'abantu ufise bakubwira bati warakoze kumfasha gushika aho nshitse ivyo obisumba amafaranga bisumba ifadika rero iyo umuntu agize icyo ukora gatuma uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ati ahantu sare kuhashika mugabo mwamfashije ejo ntazobora nawe kimuri cyashobora gufasha mu bintu bifadika ariko je muntu mbere yandavuga nti ndashima Imana uyu munsi ku rugezo ngeze ko kumbure ibikorwa bimwe ndabikoreye no mu bahanga canka handi hari gihe bantumira mu mwanya mutoyi bakampa uburyo bwinshi barakomeje kuvuga umwanya muto ariho na ico nafashije abandi bantu ubwo buryo rero mbenza nkakoresha rero fondation yanje ni twumvikanye n'umuryango wanje nkavuga nti okay igihe cyose ngiye gukora ikintu bakampemba canke bakanshimira ko ari cyo nashitse ko ari nkagashimwe ndonse nzofata igice cy'ubwo buryo ndagishire mu gufasha mu bijanye no gushobora guhimiriza abantu bashoboye kubaho ubuzima bwiza ushobora kubafasha gutera imbere simuze ngo ejo ni hagira umuntu avuga ati ndifuza guterera hari amaze kubikora kaza akavuga ati ibiganiro cyanyu kimeze neza nuvume ngo noterera ndabahaye miliyoni cyangwa ndabatije igikoresho kanaka mukeneye turabyakira kuko osini no mu nzira y'amapublicité biremewe ushatse kumenyekanisha ivyo biciye mu kiganiro cyayo turashobora kubikora ariko ntiturabigira mu buryo bw'uko tuvuga ngo ni ibintu twavuganye uze kuriha bimeze uko udushigikiye turabivuga nkuko mwebwe tubavuga igihe cyose kubera ko muraducisha ku televiziyo yanyu ariko ntidushaka kubigira ibintu by'urudandazwa kubera ko bihaba bitakaza uburemere murashobora kuvuga ati ndashigikiye gusa kugira ngo kumuri kibanza muri ko murakoreramo kize kuba gisa neza canke ndaterereye nkuko mwebwe canke ayandi mateleviziyo y'amaradio atubwira ati mashaka gucisha iwacu rero abo turaheze tukabavuga tukavuga ibikorwa basanzwe bakora mugabo kuzana ibidandazwa muihayanishwa ntituravyumvira ko cane kuko ntitwanko bitakaza kanovera gushika ubu ntibidutwara uburyo bwinshi dukoresha ibyo twari dusanganye twakoresha mu buzima bwa misi yose bikoresha dusanzwe dufise ubwizo rero nta buryo bwinshi bidutwara ego turangiza urashobora kugenda utumiye turabona ko tugeze kuri episode ya 12 icivugo ni icahe abatumire ni bande hama bizoba ryari mugende mutumiye abantu tumaze imisi twumva havugwa muri imisi heza ibintu bijanye n'aba Miss kumva ngo Miss Ngoma Miss Burundi Miss Kayanza kumva haja abantu bose ariko ribaza ico kintu n'igiki kisanzwe kiri mu mico y'ikirundi mega vyavuye mugabo si ibintu byo ngaha gusa turavuga mu bindi bihugu haragaho twumva hari abantu bise ngo Miss Monde niki mugabo tukavuga tuti mbega ivyo bintu bifashiki mu kumenyesha akaranga keza k'igihugu
ubutunzi bw'igihugu ubwiza bw'igihugu kugira ngo bishobore kuzana kumbure ingenzi kuza kugendera igihugu ariko kandi nabo bantu babikora babigeme bariko barabikora nabo ni gute bagumana agateka bagumana abantu bafise inyifato nziza abantu ntibabone ngo baca babibaza bati abo barataye indero bagiye mu bintu bidafise inyifato nziza kugira ngo bikoreshwe kuneza ya bose kuneza igihugu rero tuba turavugana ngo nuruhe ruhara rwa Miss Burundi canke bajya bigeme bakaranga baserukira abandi mu bijanye no guteza imbere haba akarangamutima keza canke inyifato nziza ubutunzi kama Imana yahaye igihugu cacu hamwe n'ubwiza Imana yahaye kino gihugu kugira ngo abantu bashobore kugihurumbira abantu bashobore kubibona n'aba mu gihugu batari basanzwe babiza bimenye n'abanyamahanga bashobore kuza rero twashimye gutumira abantu bose babaye baciye muri si bose mugabo bamwe mu bantu babaye ba Miss turatumiye nk'uwabaye Miss 2017 canke 2017 akaba yari mu batunganije ihiganwa riherutse ya Miss Burundi bwa mbere azotubwira ku bijanye nawe nko mu Miss mugabo kandi atubwire n'iryo shira hamwe ryabitunganije ingene ryabikoze tuba dufise uwatsinze muri kino gihe ari Miss Burundi 2021 azoza nawe kugira ngo atubwire imigambi afise mbega agomba gushika kuki mbega akoresha gute ivyo ico kibanza afise muri kino gihe twari twumvise kandi n'abandi batandukanye habaye ntitwashoboye kubatumira bose mugabo twatumiye Miss Ngoma bayigitega kugira ngo nabatubwire mbega bo bariko bakora iki kuva bashoboye gushika kuri ico kibanza hanyuma na Miss Popularity nk'umuntu ntiyaje gusa mu vya Miss Burundi yari yaciye no mu yandi ma competition nka Miss University nakaba kandi akunda ibintu bijanye n'ivyo kumenya kwerekana ubwiza bw'igihugu nawe twamutumiye kugira ngo aze ariko rero kandi ico kiganiro ubwambo zora ubwa mbere tubikoze nzoba ndiko ndagifashanya n'uwari muri jury ya Miss Burundi ari wafise Kazoza Arts azofata umwanya kugira ngo nawe adufashe kubaza ibibazo kandi nawe asanzwe akunda ibijanye n'ivyo kwerekana akaranga k'igihugu tuzoba turi kumwe kandi n'abaririmbyi turiteramisha turabona DNF band DNF band ni band y'abasanzwe baririmba igihe cyose dufise DNF kandi baza ko ari bamwe mu bantu bafise amajwi meza bakiri bato babaye rurangirana mu tuntu duto bagiye barakora hakaba kandi tuzoba turi kumwe kandi na Tetero yatsindiye Primusique nawe nyene akazoza gufatanya natwe hazoba tundi tutanize kuvuga ngaho tuzo surprise ego ariko igihambaye no guterama kuganira no kuryoherwa muga no kwiga kandi ibidufasha kubazo bashoboye kuhashika bakaza mu kibanza tuzotanga udushimwe tuzobaza ibibazo ubitoye tumuha agashimwe kuba ari kubinga mbonesha ndukana bumenyi turacitonda gato yuko ari gihe bitugora kubashikira kugira kandi tunatera intege nabaje mu kibanza ushobora kuhashika rero ivyo ni bimwe muri ivyo hariho n'abakeneye kumure kwifotozanya n'abo bantu abashitse mu kibanza byose biremewe umuntu abisavye turashaka kugira hama mwakira abantu bangana gute hajya turashobora gushikara ku bantu 600 bashoboye kuza ariko rero kenshi bakunda kuzura hakiri kare bashaka kuja hanze byiza no kuza kare saa 10 ukabutanguye gushika kugira na nusu twugare atamuna kiri kwarinjira canke agenda so yes ariko ikindi naco nuko biba biri live kuri Pasteur Dieudonné Nahimana DNF yitwa ni Dieudonné Nahimana Foundation kuri Facebook no kuri YouTube hagaca haba rero no kuri televiziyo BTV tucisha kandi ku radio ku mirotere nka Humuriza na yandi tuko turavugana muri kino gihe kumbura zo twemera muri Miss ariko n'abandi bamwe bo hanze ariko bashaka kuhoreya byo tuko turacisha muri ico kiganiro ariko bishoboye kuhashika bitandukanye gusa no kubirabira kuri reka tubashimire kumbure twabafatiye aho tubabonye ariko mwakoze kugamburuka mwakoze cyane kandi urumva wowe tuzinanye ko nawe usanzwe ufise ingabire zitandukanye naje ndafise iganiro cito PPF show nimwadukundira coco ciyaguye tuzobatumira namwebwe mutubwire kahise kanyu kubu nakazoza nta kibazo murakoze cyane murakoze reka tumuherekeze ku karirimbo kitwa ikiziritse umutima ka MTC na karimbo kandi yabonetsemwo mbega ijya scenario wakinye yari fise signification nkuko musanzwe bizi ndakunda gushikira urwaruka rufise ibintu byiza agomba gukora rero ico gihe bambwiye bati twagomba kuserukira umuntu aje guha akazi umuntu yari yihebuye yari yumva atavyizigira afise ko ashobora kuronka akazi hanyuma akaronse uzabwiye bugaca buhinduka akamera neza ndavuga nti
kumbura ari gihe abantu bakubwira bati urazi ibyo sinashanze ukora kuza muri clip si byiza ibyo kumbura bari kubigira kera ubwo ubu ntigishobora kubigira je rero numva ni icombuza gushigikira umuntu ari mu gwaruka ariko arakora ikintu cyose kiba kimbujije ico coba kiziritse umutima cyangwa kino ndirimbo ego murakoze cyane turabashimiye murakoze namwe yes indirimbo ni ikiziritse umutima tuca tugaruka tubandanye n'igana caca Friday Light Show She come